Nico gituma Yesu yababwiye ngo genda murindire Yerusalemu. Igihe bagenda Yerusalemu bagiye kurindira mu mutima wo gusenga. Ndagomba kubabwira ngo mwisi yose nta réveil n'imwe iraba, mu makontina yose amakanguro amaze kuba, nta na rimwe habaho réveil iyo ari yo yose hatabayeho igikorwa gikomeye ca Mpwemu Yera, kuko Mpwemu Yera niwe akonvenka abantu ko ari abanyabyaha. Ariko ndashaka muhomarke yuko ababigishwa mu guhabwa ubwo ububasha babuhawe mu nzira yo gusenga, bagiye bamara iminsi basenga. Igihe bariko barasenga bariko basaba iki? Bariko barasaba Imana bwa bubasha. Sinibaza ko bariko barasaba cyane Mpwemu Yera, ariko mu gihe cabo cyo gutakaza Yesu, ikintu bari batumbereye bumva ko babuze muri persecution n'inyuma yo kubona urupfu rwa Yesu, ikintu bari bakeneye ububasha. Igihe bagenda gusenga barondera Imana bati Imana duha ububasha. Igihe cyose muri Actes des Apôtres abigisha bagenda bagasenga bakeneye kuronka inkomezi, Imana ikintu yabarungikira, Bibiliya ivuga ngo yabarungikira Mpwemu Yera. So iyo ukeneye ububasha Imana iguha Mpwemu Yera. Iyo ukeneye ububasha Imana isuka Mpwemu.